Tubasanze nka muri iki kibanza muri kumuriga mwari kumuriga ibiki? Twari turiko turiga ibijanye no kwitunganiriza imigambi nk'urwaruka rwo muri komine Mabayi. Warubonye gute ivyo kwitunganiriza imigambi? Bimeze neza, biragoye, bimeze gute? Vyo kwitunganiriza imigambi ni ibintu bigoye, ntivyoroshe kuko nta vyinshi turamenya kuri vyo, ariko bivanye n'umwigisha tubona atwigisha kandi atwitayeho, twoshobora kumenya vyinshi nubwo imisi ibaye mikeyi, ariko turizera yuko yohava ashobora kugaruka kongera akatwigisha vyinshi bisumba ivyo twari tumaze kumenya. Dufate kuvyo mwize mu mutwe ubona hari ikintu cyasigaye dufate kuvyo mwize? Mu mutwe hariho ikintu casigaye. Ubona ko ushobora kugufasha nawe kwikora kwa mugambi? Yego, ndashobora nanje kwikora kwanje mugambi. None nk'ubu wewe kuvyo wize ugiye gukora iki? Ntara Cibitoke ni bwa mbere mwigezemo cyangwa mumaze kuhashika, mwayibonye gute? Akayaga kabeho kaho mwakumvise gute? Intara ya Cibitoke si ubwa mbere tuyishitsemwo, ni intara nziza, intara twovuga ko igabuye mu bice nk'ibiri, intara makomine usanga ashushe ari hepfo, za Rugombo hariya hepfo. Ahantu aho hari akayaga twovuga ko gatuje, ntihashushe kandi ntihakanye cane. Muri rusangi Reka dusubire tubaramutse bakunzi ba Inkerebutsi TV, twizere ko muri amahoro. Bo ataraba abanywanyi bacu muca muri amusi iki kiganiro handitse sabone cyangwa subscribe, mugaca maze mugahakorako hacaza agakengeri nako ne mugakoreko, muje kugakorako hacaza ijambo tute canke all najye muca muri korako kugira muzokwa mucikirwa n'ibiganiro byacu twama dushikiza ku Inkerebutsi TV byoroshe. Rero nkuko mutubona turi mu gisagara ca Mabayi mu ntara ya Cibitoke, aho twasanze urwaruka atari ruke ruri mu bintu bimeze nk'inyigisho. Dushima guhamagara uwarabahagarariye kugira ashobore kuza agira icyo atubwiye kubyerekeye ibyo bari barimo, ariko imbere yuko tuja mu kiganiro nyetse namwe nkundire mbanze ndamwakire ngaho ku Inkerebutsi TV. Turakuramukije. mwakoze cane kunyakira. Meze neza? Yego turashima. Ndabasamaze mu ndondoro badukurikirana ku Inkerebutsi TV. Yego je nitwa Michel Sengiyumva, abasanzwe ariko ndigisha urwaruka hano muje no gukora imigambi yo kwiteza imbere. Yego. Tumaze indwi yose tubabona aha muri komine ya Mabayi mu ntara ya Cibitoke. Ni batari bana bega musanzwe muvuka yino nyene cyane? Je mvuka mu ntara ya Ngozi. Yego, simvuka hano mu Cibitoke, mvuka i Ngozi, mugabo kenshi mba ndiko ndangurira ubutumwa bwanje mu ntara za Gitega na Bujumbura. Mbere ndafise ikigo cigisha ivyo by'imigambi gikomeye cyane cyashigikiwe na Payeje. Mbona je ndi umu entrepreneur mu bandi, barampaye amafaranga muri Payeje, bambye ati dushigikiye ikigo kigiye kwigisha urwaruka ibijanye no gutunganya imigambi no gutunganya amashirahamwe yabo kugira ngo bakore ibintu byiza biri professionnel. Yego. Ntara Cibitoke ni bwa mbere mwigezemo cyangwa mumaze kuhashika, mwayibonye gute? Akayaga kabeho kaho mwakumvise gute? Intara ya Cibitoke si ubwa mbere tuyishitsemwo, ni intara nziza, intara twovuga ko igabuye mu bice nk'ibiri, intara makomine usanga ashushe ari hepfo, za Rugombo hariya hepfo. Ahantu aho hari akayaga twovuga ko gatuje, ntihashushe kandi ntihakanye cane. Muri rusangi Mabayi n'ahantu heza cane, nakoriye mugwi harakanye buke buke, mugabo aho Mabayi n'akayaga twovuga ko koroshe. Yego. Mumaze imisi mu nyigisho, muri kumutanga inyigisho ngaho, nabonye abamara kumurigisha baravyumva. Tumaze imisi 5 turiko turakurikirana inyigisho zo kwigisha urugwaruka gutunganya imigambi, kuvyukuri guhera ku busa no guhera kuri zero, kuko ntavyo bari bamenyereye cyane. Ufashe rero urwaruka atakimwe rwari ruzi gose ngo havura uruhindura abahinga vyogorana. Mugabo ico dushima ni kimwe, ugereranyije n'andi makomine twaciyemwo, nagira mvuge yuko abanyamabaye twasanze bakerebutse. Nabibwiye bamwe muri bo, naca mu makomine menshi, mugabo je nagaye nkengurukire cyane urwaruka rw'Imabayi, aho nashoboye kuronkamwo abantu bavyumva. Umuntu amaze kubasigurira ukabona ko bageze ku rugero rwiza, ukabona ko uwo barera mbere bofasha n'urundi rwaruka mbere rwo mu ntara. Muri rusangi rero twofata nk'ibice nka 80% bamenye yego bakeneye kukaburwa gusa. Iyo baza kongera ko nk'imisi nk'ibiri, katuvuga tuti dukosore umuntu wese mbere akore plan d'affaires yiwe. Novuga yuko
abatari bake bari kumenya ku by'ukuri jewe nk'umuntu ariko arigisha naciye mu makomine atari make abanyamamaye je bagakunda bakoreye n'inkofero ahubwo yego mbega nka mu bisanzwe mumenyereye ibyo kwigisha ugwaruka hari intambamyi muhora muhura nazo nyene mu kugira abo muje kwigisha mubone ko by'ukuri bashitse aho muba mwipfuza ugwaruka n'ivyo bikora gwigisha gira intambamyi kubera ko ugwaruka rwenshi rurarambirwa ubona nko uri kurigisha ibya plan d'affaires bageze mu biharuro benshi menga nyene rabagoye urumva nyene ko barushe bo bashaka ibintu vyoroshe ubuzima bworoshe yo ni intambamyi ikomeye iki naco kwihangana kugwaruka birabagora bashaka ko ibintu vyabo binyaruka nk'ubu ndazi ko bibaza ukuntu amafaranga gushira mu ngiro umugambi iyo migambi yaje kugira nijya azoboneka ubu ndazi ko cogomba ko cabajako mugabo birasaba kwihangana ikintu cyose za kwihangana kirafise inamba kugicako iyi ni ntambamye nabonye iri mu gwaruka ijanye novuga ngo n'imico twakuriyemo gwaruka gwishi gwama gwiteze ko zoronka akazi ka leta canke akazi ko mu ONG ikiraka suite mugabo burya mu bisanzwe gwaruka gwabitahuye ibi bintu vy'ubuzi nibisamaza abantu turagomba ko gwaruka ahubwo ruba aba entrepreneur bakora ivyabo niho hari ubuzima rero intambamyi ihari nuko systeme bizemwo uko barezwe gukora wikorera ivy'iwawe ni intambamyi ikomeye biradusaba umwanya muri iriya kuzobibakuramwo ico rero nibaza ko kijanye no n'imico twakuriyemwo kutihangana ngo barindire bashaka kwihuta nizo ntambamyi nyamukuru zihora n'ugwaruka abo murigisha bari muri koperative cyangwa mu wasaje ku giti ciwe abo turiko turigisha baratunganije koperative ihuza n'urunani rw'amakoperative rw'abajene bafise amakoperative yabo bo muri komine Mabayi baherekejwe n'umugambi wa A nayo ishikiwe na Care International rero aba urugwaruka twavuga ko ruri mu runani rw'amakoperative yo muri komine Mabayi yego mbega iyo izohava baha uburyo canke bashire ku mashirahamwe asanzwe atanga amafaranga twokutanga amabanke byo bimeze gute ko mwashishanga bavuga ko barindira amafaranga canke bagiye kujana ivyo by'imviro byabo nabo baje kwisabira mu mabanki atandukanye ishirahamwe riko rabaherekeza yemirije kubaherekeza rwose gushika mu mugambi w'igihugu witwa PAEJ murabona ngaha twigishije imigambi 3 naho nyine imigambi 3 kugira iboneke babanje gushikiza ivyumviro vyabo mu ntango bashikiza imigambi myinshi yaba hafi 200 hanyuma ducaguramwo imigambi 3 tubona ko ari ya kabiri yadukoreje amatora hanyuma rero iyo migambi 3 niyo twako turandika neza iyi 3 nayo izohiganwa iri kumwe nawo muri PAEJ iri kumwe n'intwaro n'aba bajenene bazopresenta ni ukuvuga ngo izi plan d'affaires 3 imwe izohagarikirwa n'umuntu aje imbere asigure ingene uwo mugambi umubatse n'ingene uzunguka n'ingene bizogenda byose rero hazoca bico bita jury iselectiona nk'umugambi umwe uwo mugambi niwo uzocuba finance cyangwa uzocuhabwa amafaranga na PAEJ cyo gituma na PAEJ bihari kandi ayo mafaranga ariho miliyoni 15 ku mugambi umwe uzotsinda mugabo rero umugambi uzotsinda uzowutsinze ku izina ry'iyo koperative yose sumugwi uzowutsinda iyo uwo mugambi ni iyo koperative ubwo runani rw'amakoperative ruzoca rurangura uwo mugambi nuko vyifashe murakoze cyane gwaruka bwishi tukunze kuganira ngaho kuri Rebs TV barakunze kutubwira bati kuja muri koperative cyangwa kuja mu mugwi w'abandi niho gutakaza umwanya kugira uronke ikintu kigaruka nguvu watanze ugira uronka akantu kakuja kutahana muhiri wawe ngo ni ikibazo hari ico mushobora gusigura kuri ico kintu ibyo byinjiro by'igwaruka ego birashoboka ko abantu benshi biyumvira uko mugabo sivyo mu bisanzwe mu Burundi turiko dukora amakoperative kutariko ariko bitanye amakoperative n'amasosiyete mu bisanzwe koperative hari inyungu zibiri zikomakomeye inyungu ya mbere twavuga ko d'ordre social kibano y'abantu bariko barakorera hamwe barakomeza ubucuti kandi bigakomera gose intuze ya inyungu igira kabiri ni y'amafaranga
muri koperative bavuga ngo umuntu wanyangana n'uwundi ataco wakoze ntaco ukurayo. Vyumva abantu benshi bashira amafaranga umutaye par social bakaca binumira ngo nzogenda kugabuza nkuko womenga hari umuntu ariko arabakorera. Usanga rero indongozi abagize komite barushe bamaze kuruha hagiye baca bajanwa n'agatima atari keza bagaca batanguriza kugira ane kwihemba acitwa banzihemba. Umuntu akazorindira inyungu wa undi yashira umutahe akabura kubera ko ntaco yagiye gukora yabitanye bamwe. Ayandi majambo rero abagira amakoperative no munsi ntibariko baramenyera babigendamwo. Ugize koperative kurikirana kora hanyuma ukoze bakwandikire kuva mu ntaho gushika kumperuka. Mwaka uheze baca barabavuga bati abitanze gusumba abandi naba haba ico bita partage kagafite ko mu wa gatanu abakita partage proportionnel. Wewe watonze kangahe nawe watonze kangahe ofisa nk'abapare ngahe twungutse inyungu ingana gute ubuye tugatugabure duhana amafaranga bivanye n'incuro jewe natonze mu murima canke natonze ku kivi. Ubu rero amakoperative abantu benshi ariko barakora rero bidoga wumva nayo abantu bagenda bagashira amapare social bakace baza ngo bazoza kugabuza igihe bizoba byaciyemwo. Sivyo rero novuga yuko koperative ukuramo ico wabivye ataco wabivye uza gukuramo. Abo rero bidoga bose n'abantu babivye mugabo bacibagira kugira ne kwantretina umurima babivye. Naho rero novuga yuko gukorera hamwe si bibi. Mbere ugiye kuraba ibihugu byateye imbere cane namye ndaba nko muri Allemagne. Muri Allemagne ashaka gusanga koperative nk'abantu miliyoni 2. Koperative imwe miliyoni 2. Ugiye muri za Argentine ibihugu byatejwe imbere n'amakoperative. Ahubwo gusa icyo dukeneye ngaho iwacu mu Burundi nukumenya neza ni gute tujera koperative. Koperative ni gwanje mvura izo nashizeyo. Ikindi cyo burya koperative ni abantu bakora bimwe. Ni abantu basangiye ingorane. Atangwa no musangiye nta koperative mwogira ngo ikunde. Nabibigishije mu kigwa ca mbere je no gutunganya amakoperative. Koperative n'umugwi w'abantu baja hamwe basangiye ingorane mbere basangiye umwuga kugira ngo izo ngorane bazitorere umuti bakoresheje ubwenge n'uburyo. Icari ingorane gicika ni inzira nziza yo kwiteza imbere mu gifaransa ni opportunity. Naho rero abantu benshi bataratahura. Ntamwe musanze mufise ikigo kigisha ugwaruka mbere wanashaka nibaza ko n'abakuzi bashobora kuza mukabigisha profika babyipfuza. Bari izindi nyigisho kiretse izo z'amakoperative zo gukundisha koperative yandi kumanza gusigurira koperative cyacu nk'imisi 3 4 5 nko kumwaje ngamwe kuri Plan FM kamara imisi 5 muri nawe mukamara nk'iyo misi kugira gusa manze mu nywanishe umuntu yumve koperative ko ategerezwa ko nawe ni mukaburira. Yego nivyo twebwe kigi wacu mubu tubanza tugategura abantu ubu turafise abahinga bashika 30 abajene baheje university. Abo bantu tubanza tukabigisha koperative ni giki. Abo bantu rero tureze niyo bace bagenda mu kibano cyangwa muri communauté cyangwa abadukeneye hose akaba rero baza gusigura neza neza koperative nka payeje dukorana mu gihugu cyose mbere. Nka payeje dukoranye tumara ibisi 3 tuko turanubwira abantu ati koperative ni giki. Nabo ngaho bwabo twaramaze iminsi ngira ngo hafi 5 tuko turavuga koperative ni giki. Itunganwa gute, inzego gute, intwaro gute, ubutunzi gute. Abantu rero bapfa kuvyirangiza abavyize twe twovuga yuko bopfa kubireka bibona mugo twe turabyigisha neza cyane gushikaho umuntu agenda yumvise koperative cyarico. Bakozi bankirebutse TV nkuko nabibabwira bamusiki kiganiro wowe taragira subscribe urakore ko hanyuma zo kwamishikirwa ibigano byacu byo hanyuma. Matubwiye ko mwamumaze imisi mugisha ngaha bakuri inkofero. Mbega nkamwe Imana yobatera iteka mugashika ahantu muvuga muti nanje mundafata ingingo ahantu hameze neza hari uburyo bumeze neza bibanke mwokura mu gute kubafasha ariko bari namigisha. Ego ngaha ifate nk'ubu turose nk'akaryo je nabanye nk'abantu bashika nk'abatandatu. Twokura mu tukarera nego ati aba n'abantu bazima bo gufasha abandi bofasha undi gwaruka kuko aba bari imbere kugeranje n'abandi. Erega arahandi ushika mu ikomine ugasanga umuntu waho mbere naho bafite diplome yari bagiye kafite na diplome. Je nashitse muri komine imwe sanga umuntu yaheje amashure w'umudesisi yari bagiye ko yanize
navyo umubaje ati none basivuga mu gifaransa ati sigurira prix d'achat ntacumve rero twavuga yuko ngaho barakerebutse kuko urumva ko nabize baracibuka ivyo bize ku buryo ugiye gukora ibiharuro urabona ko ari abantu yumva ataha urihenze gusa uri kurigisha abantu ukabona ko atamana kubwiye turanihenze bisanga abantu nta baribo aha rero narabonye ko ari abantu muri bo ugiye kuraba bamaze kugishika kuri niveau umuntu yobakoresha aha naganda kubwire mbere ikintu gitangaje turi kumwe ngaha aha ndi kumwe n'umujene nigishije mu bya koperative aha nyene yaje ava mu rugombo yaje kundamutsa yumvise ati uri mabayi nje kukuramutsa ahubwo si ukuramutsa gusa ngenda gutahanye ndagushikane mu rugombo cyangwa gufatira imodoka ku buntu kubera ko yanezerejwe n'iki n'ikigwa ari mu badisipure banje rero ku buryo nawe ndiko ndamukoresha muri mezo iwanje no munsi no ngaho urabona ko nokura ngo abadisipure banje nzobakuramwo ndamurabira gusa ngavuga ati uyu c'est bon zo mu telefone mbega muko muri gishaye migambi barabahemba canke muraza bajya nyene twabonye canke nishira hamwe musanzwe murimo muza kubigisha mukabanyigisho za gusa canke bari mu bisanzwe twatumiwe n'ishirahamwe ryitwa Eye rifashwe mu mugongo n'ishirahamwe rya Care International rero badahamagaye nk'abahinga basanzwe bamenyereye ivyo bintu jewe ndabikora mu ntara nyinshi z'igihugu ndakora n'amashami mpuzamakungu atari make ibisata vya leta za paeje turakorana n'ibintu vy'ugwaruka aho mfasha ugwaruka mu gutegura imigambi yo kwiteza imbere mu bijanye no gutunganya amashirahamwe baraheze rero bakampemba nakazi ishirahamwe ngice guhemba iryo shirahamwe ryantumye ko bifashe mu mugongo gwaruka nibyo reza rikampemba yego niba kunze Inkebutsi TV mwavyumvise ko ari umuhinga akomeye cyane ukaba umukeneye iyo cakuronka gute reka cyo yibyivugira ubwo gukina avuga ati nanjye ndashaka kuza kwigisha amakoperative yanje ari nka mustani ashobora ati muri commune yanje ashaka umuntu w'umuhinga nyigishiza amakoperative muri commune yanje ibyasangwe byande kugira turako commune yo tera ije imbere yo kuronka gute cewe ndoroshe gutora bisanzwe reka ntange telefone niko telefone 68 ubusa 30 nikora kuri apere no kuri WhatsApp mu gifaransa 68 00 30 22 canke ukantora kanyereka kuri mail sengibamichel1@gmail.com canke ukasanga kuri siège kuri bureau ndafise bureau bureau iri Ngozi muri commune Ngozi mu gisagara ca Ngozi quartier Kinyami avenue Kumugumya numero 13 neza na neza ucuntora usanga hari ivyigwa byinshi duteramye keshi kubira habara aba jeune baje kwiga baheje amashuri ama université baje muri renforcement de capacité mu bisata bitandukanye ico gihe wocu ntora kabisa biroroshe ho bariho nk'ikibazo tuba tutababajije mukamumva ko mwamwipfuza ko mwumva ngaha mushikije ku Inkebutsi TV nta kibazo gusa no gutera kama abantu amwanya nirwanyu gutera kama abantu tubabwira yuko ubwa mbere ho iterambere riragwanirwa utemeye gukora ntushaka gutera imbere ikigindi naco kwihangana mu buzima genda buke buke kizira kugurukira ku kintu kimwe ku kindi kindi ku kindi uratinda ugashika ku ntambuko yiwawe ikindi naco twosaba nuko ibijanye n'amakoperative mu Burundi boshaka bakabigira imwe mu nzira y'iterambere kuko nta gihugu na kimwe gikomeye cyakoze umwe wese yikorana ibihugu bikomeye muri Leta Zunze Amerika mu Bushinwa barakorana bakorera hamwe mu Burundi uwo muco wo kwikorana basatuntu twanje urumva bohavura barya amahera si bose rondera amagroupement uzotina ushika kuri groupement nziza cine ganda kubwira ndi mu makoperative ashika 9 gushisa ndumwe 9 muri izo 9 naganda kubwira yuko ndamaze kubona amakoperative ashika 5 zizonteza imbere naho ntazoba nakora ego kubera ko urabona ko izo koperative zingano bari seriye abarundi twige kuba seriye abajene bige kuba seriye ikintu gikoze neza wige kumva kubahiriza mu gifaransa bavyita
le bien public ubahiriza ibintu by'abandi Ibintu benshi. ibyo kurya amafaranga y'abandi ubuguruguru tubureke tushaka dutera imbere cyane rero ntete ikintu kizibye cyane ego nivyo novuga mbwira abantu bako badukurikirana kumbure kugira ngo twumve ko twoteze imbere igihugu cyacu harakaja mu tekera no gwaruka mpaje kwigisha gwaruka duhejeje kwigisha jico no bamenyesha nuko nzogumira hande ya nzogumira ndabarondera iyo bagiye hose nzobakurikirana kwe hanyuma ico no basaba nuko umugambi uzotsinda cyangwa umugambi uzocagurwa mu migambi itatu migambi itatu wa mbere ni wo gukora amaji cyangwa umutobe bakoresheje ibitoke kama byabo byo gahima bayi navyo nabonye byuzuye umugambi wa kabiri ni wo korora amafi umugambi wa gatatu ni wo kurima isoja umugambi uzotsinda muri iyo twabasaba yuko amafaranga bozobaha bozoyakoresha mu rukundo tukabipfuriza mbere kuzokumva bamaze kuba shirahamwe rutura hamwe ikintu bakora ngahe mabayi umuntu wese azovuga ati nshaka kurya canke kunwa cya kintu gikoregwa mabayi kujya bavuga abantu ngo rugombo twese iyo tuvuga twumva ngo rugombo ubwo uza gusanga zidanizwa ngaho munyeshezi namwe rero ugwaka nifuza ko rwico bita identité ikintu cabo bazoba bakorera ngaha imabayi ico gihe bazoba bihesheje iteka bareheje na komine mabayi na Cibitoke mbere y'igihugu cyose yego reka tubashimire cyane mwe byimva mutima ku mwanya mwashoboye kuturonsa tubakingukiye cyane nakoze namwe turabashimiye n'ubu utaha muze muduhamagaye tuzobaye ikiganiro murakoze cyane nimwasibe n'imana namwe mugiye rugendo kwiza nimba kandi kumire ngaha mwabuze ko hameze neza hararyoshe kabisa no gatakundi turi bugire bari kuguma hanye okay merci mwagira urugendo rwiza rero tuvanye n'uwo mworosha yakufasha ugwaruka kubyerekeye ibyo kwitunganisa imigambi na cenegera umwe mu bariko bariga izo nyigisho kugira nawe atubwire ibyo ashoboye gukura muri izo nyigisho turakora mu kije Ego ndabakiriye amakuru yawe ni meza turashimye reka tusabanze kwidondora jewe nitwa Niyonzima Esperance nkaba mvuka ku mutumba wa Buhoro komine Mabayi tubasanze ngaha muri iki kibanza muri kumuriga mwari kumuriga ibiki twari turiko turiga ibijanye no kwitunganiriza imigambi nk'urwaruka rwo muri komine Mabayi barubonye gute byo kwitunganiriza imigambi bimeze neza biragoye bimeze gute byo kwitunganiriza imigambi n'ibintu bigoye ntivyoroshe kuko nta vyinshi turamenya kuri byo ariko bivanye n'umwigisha tubona atwigisha kandi atwitayeho twoshobora kumenya vyinshi nuko iminsi ibaye mikeyi ariko turizera yuko yohava ashobora kugaruka kongera akatwigisha byinshi bisumba ivyo twari tumaze kumenya dufate kujya mwize mu mutwe ubona hari ikintu cyasigaye dufate kujya mwize mu mutwe hariho ikintu cyasigaye ubona ko ushobora kugufasha nawe kwikora kwa mugambi yego nashobora kunanje kwikora kwanje mugambi none nk'ubu wewe kujya wize ugiye gukora iki giti ciwawe kwipare yiwanje ngiye nanje kwitegurira umugambi mutoyi nshobora gukora hama nabona amaze kutegura hama nkacanza gusaba ingurane mu ma microfinance atandukanye ni iki ushobora gusaba abatunganije zino nyigisho icyo nshobora gusaba abatunganije zino nyigisho nuko twama hafi na cyane cyane bama badufashisha izindi nyigisho ubumenyi bundi kandi twongera tunabashimira ku kuntu batwitayeho bakatwitaho nk'urwaruka rwo muri komine Mabayi hama rero tukaba tubasaba yuko bokwama badufasha nk'uko batwimviyeko harabufise hotera kamo nanje nkaba ntera akamo urundi rwaruka nyene rwo ahandi hantu tutashoboye kubana natwe kugira natwe ruzoze tubahe kuko bumenye twaba tumaze gukura ngaha nyereka tugushimiye cyane ko mwanya ushobora kuturonsa nawe ego nanje ndabashimiye cyane nuko ngira ibihe byiza rero ego cyane twifuza no kuraranirwa twe migambi ugiye gukora kugira uje gusaba izindi ngurane ahantu hatandukanye uzoro nibaronka uzokore wumbuka ego murakoze cyane reka tubashimire namwe mwadukurikiranye hasigaye naho gutaha mu biganiro byacu byo hanyuma bye bye